Abantu batazi ubwenge na batazi ko DJ Fernando na Melanin Boy bameze uko uno musi ni DJ Fernando na Melanin Boy bariko baratrendinga kuri réseaux sociaux. Melanin Boy yarababwiye ikintu nuko mwe mutavyumvise man. Melanin Boy vya vrai yaragwaye kandi araremba. DJ Fernando yaravuze ati no stop. Yarashaka kumubwira ati yaramuhaye gasopa aramubwira ati ivyo wavuze birakwiye. Cette fois-ci ukwiye guceceka. Yes, bakunzi ba hagati TV nkuko mubibona uno munsi tubazaniye night show uno munsi murabona ko turi kumwe na Manyo. Yes. Uyu munsi ni night show kandi night show iryoshe je nari kuyita code show. Code? Yeah. Yampinduriye guys, yampinduriye Vincent na code kubera iki kwa? Igituma ari code turi mu ntara ya Cibitoke. Intara ya Cibitoke rero je nari nzi yuko ari intara ishushe kubera iri mu ntara z'ibiyaya. Irashushe ne kubera ko muri sama mu gihe cose ahantu hose mu gihe cici haba hari imbeho. Uvyibuka ni guri Bujumbura habakanye. Habakanye ariko ro vyana oya Bujumbura shikimye no ngaha anye. Abiri kurundi gwego gwe. Hakanye kuburyo dako kwambara amakoti. Twase kwambara amakoti ngaha muri show kubera byari kuboneka fresh. Ariko harakanye ariko hari na climat nziza cyane. Kandi nakunze uburyo batwakiriye. Ikindi naje nzi ko mu Cibitoke like mu ntara ruguru zige ndirimbo twa twumva Bujumbura tukazita amahetse. Wari zikino batazumva. Zikino batazumva ariko nagiye numva ukazimimana inkonda. Uzi ko na Berisima ikiri hit. Irashari hit kandi byansu n'abandi baririmbye bese kuvuga ngo niko batoririmbye Berisima canke ngo kazimimana inkonda za DJ Fernando. Oya na za Jove bien ya Sapi iri hit hamwe n'irya D1 namwe ni hit. Ziri hits. Guys, mwanda giye guki kintu ukuntu mu Burundi umuziki ntukiri BJ canke ntukiri en plus ntukiri wo hanze like nguve mu Rwanda kubera ko mu Cibitoke ari hafi yo mu Rwanda ngo tuvuga ngo no mu Rwanda oya no mu Burundi byansu. Kera warumva nk'umunyarwanda aje gutembera mu Burundi ugasanga mani yagumye yumviriza indirimbo zo mu Rwanda gusa ariko ubu ahubwo nk'umunyarwanda yonaza uretse no muririmbyi n'umunyarwanda yonaza ari umuntu asanzwe yokwibura ati nanantu haravugirizwa umuziki wo mu Rwanda tubwire gituma wakoranye amafilme mwijoro amprise. Guys ibintu bya projecteur rero byagoye kagaga yadukubise itara byataye en fait ndagwaye amaso gusa samaso ari yahatari kugena kwambara ry'amara vugisha ukuri cyane ndakwivugire jonye shaka ndoreka tubire inganga yanje. So uyu munsi rero mushaka kwaza ati ngo twabazanye iki ni night show ariko ni night show ijanye na Buja Flavor. Revre twayikoreye mu Cibitoke. Buja Flavor ntitwataye Bujumbura cya mbere hamishaka nitwa amakuru ariko aravugwa mu Bujumbura ariko aravugwa mu Cibitoke ko ragiye mva ngo ibintu nivyo ahantu se nigenisha ngo ibintu nivyo like ibintu bariko baravuga ku baririmbye babiri wa we love music imigwi amugwa we love music ugizwe n'abaririmbye babiri aribo DJ Fernando hamwe na Melanin Boy. Yes ushobora kubaza ati rero iyo scandal irimo bande iyo scandal igizwe n'abantu bagera kuri bane. Harimwo Chimamanda ni oya no siwe itanguje n'umuntu bita Nellynat wa undi adasiba guteranya abaririmbyi like arabateranya kandi akaryoherwa niyo umuziki wasubira ndetse nzi ikintu mu marira ariko sinabaza ko ari gusubira inyuma mani nukubasubiza yaje gituma avuga ngo nukubaka like ngo biye bintu vya nukubaka like umuziki cyangwa ngo wavuze ngo ariko abateza imbere ariko ushobora guteza imbere umuririmbyi ubwo uko amuvuga ko yarazi umuntu ubwo uko avuga ko ari umuntu ariko ijuru ko yacecetse urashaka kumuvuga mu buryo buri positive kumuvuga neza rero jewe pumo fata ko ari gusubiza inyuma cyangwa gutesha agaciro abaririmbyi bacu Imana imbabarire cyangwa nawe nyine ambabarire mugabo simbona ko ari guteza imbere umuziki w'u Burundi agomba nakora kubusubiza inyuma mu buryo bw'amajambo yitiza mu gukoresha. Turashaka udusomere amajambo Nellynat amajambo Nellynat yanditse agitangura yaravuze ngo DJ Fernando ibintu yavuze ko ntavyo je novuga byose kubara zurabikatagura yavuze gute ibintu urabibona nawe ibintu yanditse ngaha nivyo ngo yatanguye kubera azi yuko ari jewe ntanga hits like umengo Nellynat DJ Fernando to the boss twamenye ko Nellynat no
twamenye kubera Nellynat Fernando twamumenye kuko numuririmbyi azi kuririmba kandi aririmba neza yakuriye mu mugwi wa Will of Music barakura hama ubaho bigeze ntibarabitangaza mu buryo buri official ariko turazi neza yuko Melanin Boy afise channel yiwe ya YouTube hama Fernando nawe afise channel yiwe ya YouTube kandi harona YouTube ya umwe afise uririmbamwo yakuriye muri Will of Music nkuko bari barabisezeranye mu masezerano hama ngo none ngo ntubona yuko savyango ariko aravuga CHIMAMANDA ibintu biri bizarre ngo nuko azi yuko yamaze iminsi atavugwa none yinjiye mu nkino est-ce que vya vrai hari umusta udirengo utabonye post ya CHIMAMANDA CHIMAMANDA je narazibona ariko ku bantu bamukurikirana ushobora gusanga Nellynat atamukurikirana cyangwa aramukurikira ahubwo avyirangiza bibona nijya nkaribona kuko murafite ijisho reka nkakubona kandi ribona nkubu nkaho ukivugisha ko utambona kandi neza ko mbona CHIMAMANDA yaravuze gute kuri rya post yavuze ati DJ FERNANDO yabwiye DJ FERNANDO nk'umuri yamubwiye ati nimba ari DJ FERNANDO kwishona na rya vegem kimukeshe ngo ni Nelly arigayisha kandi ari hit sport to shit that like yavuze ati reka kwishura umuntu like ivegeme n'agakecuru akantu muri make Fernando atiyishize hasi kuba ashobora kwishurana na Nellynat kubera ko like nta gaciro biguha wede uri hit usanzwe hitinze reka kwishurana na Nellynat kubera ko nta gaciro biguha nk'umuririmbyi Nellynat ubwo nawe akavuga ngo DJ Fernando avuze kuko yaravuze DJ Fernando byageze hano bimurambira kuko urumva Nellynat hari ahantu yageze avuga ko DJ Fernando ariko araroga Melanin Boy kubera ko Melanin Boy ababizi yagiye mu bitaro muri SOS yaragwaye hari abamukubitiye ko naragiye narabibonye ko yaragwaye vya vrai byo kwigisha si buzz kuko yavuga ati umuntu yafise ikintu ashaka gusohora indirimbo cyangwa afite buzz asohora Melanin Boy vya vrai yaragwaye kandi araremba ariko turi no ngaho nyene namba hari umuntu akora buzz cyangwa akunda buzz ntugakore buzz iri mu buryo buri negative Melanin Boy nta buzz mat nta buzz ndamubona iza so rero novuga ati ivyo gihe Nellynat yabivuga DJ Fernando yaravuze ati no stop yarashaka kumubwira ati yaramuhaye gasopa aramubwira ati ivyo wavuze birakwiye cette fois ukwiye guceceka aramubwira ati aho ugeze narakwihanganiye mugabo cette fois ndakwinginze uhore kubera ko ivyo ariko aravuga like asa nk'umuntu ariko ararengera hama CHIMAMANDA niwe yaciye avuga ati wowe reka kwishona na rya vegeme ry'umukecuru hari amajambo rero uyu munsi yavyukiye ku rukuta rwa Facebook Melanin Boy yatanguye arapostinga avuga gute Melanin Boy yanditse aravuga ati ivyari kuguruka Imana yavyimye amababa uzobabona no muri duke bafise uzobana no muri duke bafise bahakwa guhonyora abandi like mugabo nta DJ Fernando hama DJ Fernando nawe acarongera arishura gute tsinda ishavu mugenzi ucumwa amazi birahera mugabo rero hariho groupe ndimwo iyo groupe nayo mvuga kandi ihuriramwo abastare benshi tuze mu Burundi ba Feedbites ba Bface abaririmbyi benshi bo mu Burundi iyo groupe barayize basimbize base mavumba bayirimo ni groupe irimwo abantu benshi iyi groupe iyi sinzi ko no kuri Rwanda yivuga izina yasingombwa mugabo iconze cosho abantu bagize commentaire zitandukanye iyi film iyi groupe iyi yavuze ati hari umuntu yavuze ati abantu batazi ubwenge batazi ko DJ Fernando na Melanin Boy bameze uko kubera ko uvuga ngo bameze uko nawe urabishigikira canke nivyo wasomye urabishigikira DJ Fernando Melanin Boy mu gupostinga ntiyigeze avuga DJ Fernando yigeze amuvuga oya ivyo onya ni ibintu twese twasomye gusa je nko kubganje sishobora kuvuga ngo Melanin Boy canke ngo Fernando ngo barashigikiranira gute ni gute uvuga ko bashigikiranira mu gihe Fernando yaje ku kibuga c'indege Melanin Boy ntiyamwakira before yuko anagenda ntiyamuherekeje moi j'ai une question est-ce que utamuherekeje cyangwa utamwakira est-ce que ivyo birerekana beef
wewe kubwawe okay reka nakubaze we nk'ubu turakorana turi team urumva nk'ubu uje nawe turakorana turi team turaplayinze kuja yes turi kuri hagati twese barabizi ko turabakorega Omali na mi nyon urumva hama turaplayinze na cameraman waje kagaga turaplayinze kuja hanze hama uragiriwe amahirwe yo kugenda dosiye yacu yari iri hamwe ukacura nk'amahirwe je sindaguherekeje hama no mu kugaruka sindagutegera ariko ntitwibagire hama kandi n'ibiganiro byose bisubire guca kuri yagateke ntidusubire kuba cyo kimwe aho hantu ariko jewe nshaka gusaba when of the contre ariko moi no just ni contre ahubwo je ntaho magaze je ntanga makuru kwari reka nakubwira impamvu ikintu kinyereka ko bagiye batipa ari bamwe ujya mu jama avuye hanze agiye hanze MELANIN boy baramuhaye higana bashaka kumubaza kubera ataguherekeje kubera ataje kugutora ibiki nivyo MELANIN boy yaravuze ati cambe cyo je ntanga visa yaravyivugiye nyine ubwiwe ikigira waravyumvise icakabiri yaravuze ati ujya mugenzi ujya DJ FERNANDO yaravuze ati umuntu ashobora kutaza kuntora kuko yabuze umwanya yego kuko urumva umuntu twamana umwanya nane nk'ubu jewe ko twaje ngaha mu Cibitoke eske ntaho ushobora kugenda ku kibuga c'indege today kandi mu Bujumbura ivyo si ibintu bisaba nk'umunyakazi hama kudasubira gukorana umuziki tudose gukorana umuziki rero turabigarukako turabizi neza ko babitangaje ko batari mu mugwi We Love Music barabivuze ivyo bintu barabivuze aka kanya umugwi We Love Music warasambutse ahubwo nabwo ngene bavuze bati nimba mutakurikirana n'amakuru muze muyakurikira umugwi We Love Music waravuze ati amasezerano bari bafitanye n'umumanageri wabo yarahindutse mu buryo butunguranye hama bahitamo gukorera umwe wese ku giti ciwe ariko bahisemo umwe ugenda gukorera ku giti ciwe bisigura ngo kuba batariko barakorana hamwe today suko bankana ari hagati yabo babiri nuko ari ivyo batahurijeho kandi contrat ya We Love Music itarahera okay mugihe rero mugihe contrat ya We Love Music yaheze bene urya mu manager wiwe Don Bright uribaza yuko bazongera gusohora umuziki bari kumwe ivyo rero ntidushobora guca urubanza nk'abari inyuma y'ikibuga kandi abari mu kibuga ataje baratangaza oya si ngombwa kuca urubanza gusa urashobora kuvuga ati aba bantu je nshobora gutanga commentaire mu gihe abari mu kibuga bataradutangariza bro ndekana kubaze minyona uheruka kubona ipicha ya DJ FERNANDO na MELANIN boy ryari shashi none okay je moi j'ai une question niba batatanga ipicha bari kumwe ari babiri kubera iki batavuga bati like mutavuga bati reka tureke bashaka ko bishakira kuguma kuri hit rero kugira ngo bagume kuri hit tubategeza kubera ko bari hamwe bategeza kubera ko batandukanye kugira ngo mwebwe aba journaliste cyangwa aba promoter ba Desa bamwe ntuze yavuga ninde yavuze kagaga aba promoter ba Desa Satbi yavuze ati aba promoter ba Desa bashobora kuba bari like abashatse kwerekana ko ari abapromota ba Desa kuko bataza amakuru like ashaka DJ FERNANDO na MELANIN boy bashaka ko batari ko barifotoza hamwe kugira ngo mwe mukomeze mu bavuge mwe mukomeze mu bahiyo hit ahubwo ukiri kuri iyo point ndashaka iryo message MELANIN boy yanditse hamwe n'irya FERNANDO yanditse ushizemo ubwenge bwawe ugashiramo na professionalism yawe mu kazi izo message wumva zivuga okay je shaka gushamwa ubwenge ariko kuba atanu umwe yigeze avuga ubundi mwizina ndavuga ko ari tujuruka gakino ariko badukina je shaka okay turi okay deka twigumira muri ako gakino ntujande wo ako gakino rero ucibana ako gakino kari kameze gute ari agakino kavuga kati ubundi We Love Music niri kuri page niri kiravugwa reka rero bakomeze batuvuge natwe twiryamiye mu gitanda like abantu bose bakomeza kuvuga ati okay bariko bavuga twebwe uno musi ni DJ FERNANDO na MELANIN boy bariko baratrendinga kuri réseaux sociaux bunyine bakavuga ati okay tubishizeho kugira ngo abantu like umwe wese yiposting yakana ugasanga niyo post kugira yiposting yayirungiye DJ FERNANDO hama DJ FERNANDO nawe nyine yayirungiye MELANIN boy avuga ati reka tube turihera abantu babaririra show ikibazo je cangira niki inyo ikihe kandi aba batipe baza muri industry ntabwo baje nk'abantu bavuga amajambo menshi ahubwo baje ari abantu basohora ibikorwa byinshi no barasohora MELANIN boy ntiyicaye manzu nyumvirize DJ FERNANDO nyene ntiyicaye tuvyibukanye kubera iki ubwa mbere bakicinjira muri iyi game binjiye basohora ibikorwa bari n'abaririmbyi ba mbere bashaka gusohora igikorwa bataguteguje ngo tuzosohora kuri uyu munsi ukabona post kuri YouTube pa
umuziki barawaprodinze kandi ukacukundwa none kubera iki batokomeza gukorera muri iyo strategy yo kuduha ibikorwa kurusha amajambo kirazira umwana ijambo y'Imana menyereye yavuga ati ntukizere like umwana w'umuntu rero wewe nimbura kugira ngo umenyere uwo ushaka kubamenyera nkande niba umenyere batavuga bashaka kuba barahinduye strategy utabizi no ahubwo zeca numva umenga mu gihe bimeze uko oya ahubwo ucumenga ati nico gituma bagoma bavuga manzu nyumvirize okay imiziki yabo ndisiri uko yari yigera kwe kurusha amajambo bandika sivyo yego ahubwo ibikorwa byabo ni kuvuga ro ntibavyizeye baca baberekeza amajambo kugira bigere kure nuko ushatse kuvuga oya bon jewe nibaza ko abantu bamenyere industry yaba y'u Burundi yaba y'u Rwanda yaba ya Tanzania barabizi ko umuririmbyi hari akantu ategerezwa gucreate ka buzz nabo muri gospel hari abantu bategerezwa gucreate akantu ka buzz kugira ngo indirimbo bazosohora ize ihiting cyangwa ize yumvwa n'abantu benshi bivanye n'amajambo yavuzwe imbere warabonye DJ Fernando mu minsi iheze bamwatase kandi ubu ntibaranamuvaho kandi mu muveho kazi Imana mukunda okay warabonye ngenda abantu bamwatase bariko bavuga ibintu byinshi yasohoye kazi Imana inkunda ya indirimbo yarabaye hit ntiyabaye hit iyiga ndirimbo abari bazi ko eske abantu bariko baramuvuga nabi eske bari expecting ko iga ndirimbo ishobora kuba hit bavuga ati turamuzimisha oya nta muntu ushobora kuzinya umuntu utakije oya ndiko ndabikubwira ko abansi bama bibwira ngo biraheze ariko Imana ikavuga ati biratanguye nivyo umuririmbyi Divine Right yanditse tumurabuza cyane nivyo yaririmbye mugabo ndiko ndakubwira ko umuntu umuririmbyi asobora guhindura strategy cyangwa tukaba muri vya bindi byo kwama tuvuga nko twego baduhaye akazi bro tunabashimira yego reka nakubwire sivyo ego bahinduye strategy ariko iyi strategy ishobora kungukira umwe igahombera uyundi ati gute ntasho ninyi bagihuriramo none iryo ni kosa rya bategura igiteramo babahuze kandi wumva ukeneye ko bakreate iyo content oya je mwaje ni question est-ce que uri ko abantu bakreate like ibiganiro bakreate ama emission atari bo bavuga bati reka tureke naka kubera iki barisepaye urumva dushobora no kubona ibi bintu menga ni base ego ni vyiza baranavugwa ariko ugasanga biringo byungukira umwe biringo bisiga uyundi Fernando ari ngaronka visa Melanin boy ari ngarayibona Fernando ari ngaronka amashow yo kuri Van Beach urumva rero avuze ikintu gikomeye cyane yaravuze ati kuronka visa tout d'abord si ibintu byo mu ririmbye ivyo biteguye ati rero umuntu akwiye kumenya n'ingene yexprima wese wari urabizi Sona indere ko rezo socio narabiraze yavuze ati umuririmbyi akwiye kumenya ingene yexprima rero ushobora kuba yexprime nabi ivyo ntidosha bidira rero DJ Fernando nenda kubaza ikintu kimwe umviriza kandi kindi nasho bari batumye abaririmbyi babiri ntibari batumye nk'umugwi wa We Love Music uvyati ngo ashobora ku exprima nabi nyamba amakuru yakurikirana ku munsi warumvise yuko Melanin boy ariwe ibipapuro byinshi vya Fernando ariwe yabikurikirana kuru no mu gihe Fernando yari ruguru nibize ndabikubwira ashaka ko ariwe yabikurikirana mugani nibaze ko DJ Fernando ataruhana rumwe yagize kugira ngo Melanin boy abure visa Jojo ndagihamanya n'umutima wanje kuko DJ Fernando yari kuryoherwa ndabizi neza ajanye na mugenzi we ikigira kabiri twarabonye n'igihe yagenda bagumanye bari hamwe atamutegereye wait Melanin boy yarivuga ati si wabo duteranya abantu twego dusanga tuze mu bano tubanye Melanin boy yarababwiye ikintu nuko mwe mutavyumvise man yarabwiye ati twebwe tuzi ubuzima tubayemo rero abantu babitorera gusumba twebwe nibanakomeza yandi makuru yavuze uko nyene abandi bakomeza amakuru yandi kandi urumva ko turiko turavuga bo ntara nawe ko baravuga oya turimo turavuga ko ariko ibi bintu nyimba iyi beef ari ya vrai hari gihe uzosanga ngo biteza imbere umuntu urumva ukore sana na je yanyishe urumva iyi beef nyamba ari ukuri barebe neza bishobora kuguteza imbere umwe uyindi bikamusiga reka ntabwiye gutuma tabisiga inyuma Melanin boy muri isama yaronse amasho yiwe niki kimenya yamenye muri kibitoki isama time aha turi wewe ari ariko DJ Fernando nta urimo
tuvyibukanye hari show VIP nabonye ya Melanin Boy izobara 18 so 18 mugabo ntuzo nta urimwo bishobora guteza imbere ibi bintu Melanin Boy canke bigateza imbere Fernando bishobora kubateza imbere bose guys reka twizere ko bizobateza imbere bose rero reka twonge hama bavuga nabi si je nshaka kuvuga kuri Nellynat like umuntu wese uvuga ngo ndumufana wiwe canke ndumuntu amugira mugabo iyo uvuga kuri gushusha imbuga mu baririmbyi mu buryo buri positive kubera ko baririmbyi bafise agateka umuntu wese afise agateka kiwe iyo umuntu abona uko amutesha agaciro ku marezo sociaux kujya uvuga kuri Queen of Base nimba uri muri 257 industry hariho 250 yo mu Rwanda hakaba hariho n'izindi zihari nimba hari abantu bagira iyo ntuze kugukurikira barabona kuri kurakora amakosa yo gucafuza abaririmbyi nta mpamvu yo gucafuza abaririmbyi bateranya reka bibereho jewe ni iryo jambo numva nobabwira tout simplement Okay, reka dusezere rero abadukurikiranye kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma mwakoze cyane mwubaho muri hose reka tuzosubire ejo mugume mudukurikirana guys ejo tuzobereka kuri dogodogo nyene hazoba hameze barabizi ko twama tubaha amasho tuzobereka nyene hazoba hameze tubereka nyene Civitalk sama y'uyu mwaka wa 2024 ukuntu uzoba umeze guys don't miss ciao